twihweje rero ivyemezo abafitaniye amatati bashikirije umugwi severe, twihweje ivyavuye mu matohoza umugwi severe wegeranije, twihweje ivyo abafitongo babwiye umugwi severe, igikorwa cyo kushikiriza amatongo n'ibindi vyagiye biranyagwa na bamwe n'abandi mu ntambara yabaye mu 1972 nico cakozwe n'abagize umugwi ujeje kumenya ukuri no kunwanisha abarundi CVR kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 5 Rusama mu ntara ya Butanyerera komine Tangara zone Gashikanwa, bikaba vyabereye ku kibuga cyo kuri iyo zone aho uwo mugwi wagize amatohoza yimbitse ku matati atandukanye yagiye araba mu gihe c'intambara. Pierre Claver Ndayicariye awurongoye akaba yashikirije ko bagerageza kumviriza abafitaniye amatati ivyabona abahaba kugira bamenye imvo n'imvano y'ingene umwe n'uwundi yarose ico kintu, akaba yasavye abaraho kugira umuco wo kuja hamwe bakumvikana amatati abafitaniye abantu babiri bayatorere inyishu batarinze kuja mu mburano. Impanuro twotanga uyu munsi twicaye muri kino kibanza nizo kubwira abarundi bose bicaye mu bitari gwabo yuko bo kwitegura bakaganira nabo bafitaniye amatati bagashika mu masezerano umugwi severe utarinze kubyinjiramo. Ayo masezerano bayumvikanye twebwe nk'umugwi severe baca bayadushikiriza tukashirako ikidodo. Umwumvikano rero wibwirizwa dufise ni uje imbere kugira ngo ari inzu yanyazwe, ari tongo, eka n'ayandi matungo, burya ababanyi barabizi cane cane bakuze iyo bashatse gusohora ukuri. Tubasabe mwinjire mu biganiro bivyara amasezerano, abazi kinofunofu mwibwirizwa bavyise arrangement arabiyabo. Agasaba kandi abavyeyi kuza barahishuka abana babo ivyo bafise, kuko haraho usanga babaye nko mu nzu banyaze ugasanga baguye mu mporero. Uyu munsi mu gihugu hari abana bavukiye mu mazu bagakurira mu mazu batazi ko ayo mazu yanyazwe. Abavyeyi babo bakinumira, umwana akavuka akonkera muri iyo nzu agakura akaja kubaka ugwiwe, abavyeyi barinumiye. Muri iyi myaka turi muri iki kivi hari abana bazomenya muri uno mwaka canke umwaka uza ko yanzu bavukiramwo ari nyagano, batangare bababare bashaburira abavyeyi kubera binumiye. Bana gwaruka muri ngaha baza abavyeyi banyu muti irya nzu ni yacu canke ni nyagano. Nimutinye kubibaza kuko turamaze kubona abana bagwa mu ngorane batazi nyene vyagenze. Akaba yarangije amenyesha ko hagiye kurungikwa impapuro mu ntara kugira baze baramenya aho uwo mugwi ugejeje igikorwa, kandi ko inyuma y'ingingo bafashe atarindi iyungururizo rizohaba. Iyi ngingo mpejeje gusomerwa inomero 8 akarongo severe akarongo 2026 y'umugwi severe yo kwigenekerezo rya 2010 umwaka 2026 yafashwe kuri iryo tongo ryose harimo naho havugwa muri aya matati, kubera ko iyo ngingo ivuga ko umugwi severe uremeje kwitongo ryari mu matati riguma ryegukiye komine Tangara